ku barundi kazi hariya baraciha agateka nta barundi kazi twovuga ko bakora ku kazi k'uburaya ku buryo bweruye ushobora kumusanga ahagaze kwibarabara cyangwa iki mugabo ku mukobwa urumva ko bigoye ko umuhungu ashobora kugenda akaryama n'ahantu naho boryama ari batanu bashashimatira hasi nta kibazo kiba kirimo ku muhungu ariko akenshi burya abarundi bahuriye mu mahanga barakundana amahanga n'amahanga n'uwo bitari bimurimwo uyu munsi ashobora kuba adafise ingorane ejo nawe akisanga ari bafise ingorane hama Dubaï ikibazo kunze kugorana n'ikintu c'amaviza kuko nta nationalite batanga nta buhungiro batanga azi ko ashaka yoragura amafaranga bamubwiye gusa ko azoshika amafaranga atora amafaranga canke aje kubera yabonye umubanyi wiwe yagiye ari umujene yatashe aragize mariage arubatse inzu araguze imodoka ati yo hariya n'umuvyeyi agaca musuguma toya nawe genda uraba n'umwana wo kwa naka byarakunze mugabo ntamenye ko aje tegeza gukora bwabuzi no ngaha umuntu aba atakoze umenga yabusuzuguye mugo ugasanga kumbure hariya iyo gakoze umushahara wabisunuye gatoyi niko gashoboye kugutunga ako kazi ratamenyere gukora atari umuntu asanzwe yamenyere gukora aho haca muni afira urabizi ko Dubaï urabizi ko ari yaba hari igihe nawe nyine bavuga ngo akora uburaya Dubaï iyo wumvise bari ko baraharabika abarundi kazi baje mu gihugu usanzwe urongoye diaspora nk'umuntu aserukira abantu ko nibaza ko umuntu aramutse aza muri Dubaï nawe nyene bari musi y'uburongozi bw'iwawe muhoro vyakira gute mbega mugerageza kudazi guklininga ayo mazina kumva n'amazina azwi n'amazina y'abarundi kazi bafise amazina mu Burundi rero kuvuga ngo bavuye mu bagiye kugira uburaya Dubaï agiye kwiryoherererwa agiye kugira ka vacances canke yajanye n'umukunzi navyo birashika ugatsumva ko baravuga ngo bagiye nta kindi kintu bagiye gukora ngo bagiye gukora uburaya kuko uburaya d'abord uburaya ni gute umuntu amenya gute ko umuntu yagiye gukora uburaya wagiye kumugurira cyangwa umusanze kwibarabara ariko arahagarika none karanda none ivyo bindi umuntu mwagiriza atavyo wabonye ahubwo uwo bavyagije bakwiye kwitwarira abo babivuza ko nibaza ko hari amateka bihana ndabaramukije ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cy'uyu munsi ikiganiro kindi gishasha mutari bwabone ko urumva niba ubonye notification nuko ari ikiganiro gishasha nitwazira ko zikubatanzi hama iyi ni Siren Vibes dukorera ku mbuga ngurukana bumenyi kwa tumenyereye barabizi ko turi kuri Facebook kuri Instagram kuri TikTok turiyo turadushaka ku video bugufi bw'ibiganiro tuba twakoze hamwe no kuri YouTube cyane rero nibaza ko abakunzi bacu badukurikirana kuri izo mbuga zose uyu munsi mfise umutumire ari special surtout ku bantu bari Dubaï kubera ko nabatumiriye umuntu asanzwe abarongoye umurundi arongoye abarundi bari Dubaï reka ndamuha ikaze abaramutse abibwira hama tuyage kutuntu n'utundi yaba ku buzima bwiwe nkawe ku giti ciwe yaba ku buzima bw'abarundi bari Dubaï yaba ku buzima bwiwe nk'urongoye diaspora y'abarundi bari muri Dubaï reka ndamuha ikaze karibu murakoze cyane yozi umeze neza tumeze neza cyane gose twakira muri Siren Vibes murakoze gose kutwakira ahantu muri Siren Vibes kandi turabakurikirana cyane gose merci beaucoup nabyumvise uri kurambira parcours y'ahantu hose nagiye urumva cumva ko ari umuntu nyase basanga dukurikirana ndagushimiye ko warahise no kudukurikirana n'abandi bantu bose bashobora kuba bakurikirana ibiganiro byacu nashaka baramutse kuko ndazi ko uri kurabwa n'abantu benshi bari Dubaï bari ku isi hatandukanye abari mu Burundi hanyuma ushobibwira amazina yanyu ubabwire bazi uvuge n'uburongozi bwawe igihe umaze utwara bari muri Dubaï okay ndabaramukije mwese abakunzi ba Siren Vibes abarundi muri rusangi abakozi bo ngaha mwese indamutso y'amahoro nitwa Edikeve Gahire ndi umurundi mba Dubaï maze imyaka hafi 18 nkaba sanzwe ndongoye diaspora abarundi baba muri Dubaï imyaka 11 kuva muri 2013 Watari kubarongora umaze imyaka 7 ego icyo gihe kindi narimo mu burongozi mugabo ntari atari je ndi umurongozi mukuru mugo ndi mu burongozi mu bwari busanzwe buhari ico gihe yego
hanyuma Kevin ndakwite Kevin babaza kwita Kevin ku bantu bari Dubai mu mabare president n'umunsi nze ko mutitwaya kugira ngo ibiyago vyorohe ko tuganira Kevin mu ntoki ameze gute ku bantu bashobora kuba batazi batamuzi ashobora gusanga hari abantu bari Dubai bazi kuri president ngo batazi personality yawe mbega Kevin abanye gute n'abantu ameze gute muri kamere yiwe bo Kevin n'umuntu asanzwe avugana n'umuntu wari we wese yaba muto canke mukuru nubaha bisigaye ngene abantu bajajinga umuntu sinzi ngene bo baba babibona aribo bashobora kugira commentaire ariko ndumurundi asanzwe sambe Bujumbura ngaha muri quartier Nef i Burundi hama handi naho mandi Dubai nkabazayo cyane turabonana kandi turavugana Kevin mu Burundi ba muri Nef hanyuma akabana Dubai mugabo shaka twari tumenye gato ya Kevin akora ibiki Dubai ko kurumva abantu tuva ngo abantu baba Dubai ngo bamushira ugasanga abantu ntibazi ivyo bakora exactement kandi nibaza ko bina influencer no kugira ngo we umutegetsi bivana no kuntu abantu bagutora bisunzi iki mugabo shaka tubwire hanini Kevin akora iki muri rusange bo ndumurundi isumamo twagiye tugiye kurondera ubuzima kimwe n'abandi barundi bose kujima namba sinzi ko no kuyita umudanda cyangwa umugwiza atunga ndi nsanzwe nkora muri transport abantu baguze ibintu turapakira tukabibarungikira bikaja mu bihugu barimo haba i Burundi haba mu bindi bihugu byose byo muri Afrika kwa kenshi dukorana n'abanyafrika hama nk'i Burundi ho urumva cha tusanzwe turi muri transport cha tugira n'uburyo bwo gukura ama container Dar es Salaam tukashikana ni Burundi niyo domaine turimo afite sinzi nibaza ko maze kumva abantu abarundi menshi bari Dubai canke mu Bushinwa kensanga bakora ubwo buzi kandi nta barundi bake muri Dubai bose bararonka ama opportunité yo kuronka ubuzi bushobora kubatunga kandi kumva bikora abanyafrika benshi oya ntibabikora kimwe bo kubikora biri muri faso zitandukanye hariho kuba ufite societe yiwawe cyangwa kuba umu associé hakaba no gukorera iyo societe naho bigenda bitandukanye kandi hari n'abari mu yandi madomene hari abakora mu mahoteli hari abakora muri construction hari abakora muri taxi ya Dubai n'abadamu hariho abarundi kazi bari baba Dubai turafise n'abandi bakora no mu mabiro aho nkwaje kwestara 5G no Murundi niwe yestaye 5G muri Dubai umuhinga w'inzobere urumva ko bari mu bisata byinshi bitandukanye yego reka rero tuyage ku buzima bw'abarundi bari muri Dubai igihe mperukana ari mu nama ya diaspora abarundi bakora avuga ibibazo bafise bahura navyo mugabo nibaza ko akenshi umurundi kugira ngo agere mu Burundi abwire umukuru wa diaspora ku isi yose ikibazo abayabanje kukibwira uwo murongo w'imico gihugu abamo mbega ni bihe bibazo abarundi baba Dubai bakunda guhura navyo bikunda kugaruka kenshi hanyuma iyo bigarutse mukavyumva mu bikemura mu buhe buryo bo ibibazo abantu bagira ibibazo bitandukanye cyo kimwe no ngaha mu Burundi igihugu kiba kirimo abantu benshi makategori atandukanye mugo ari mu mahanga aho bumva biba birenze ko kurumva usanga umuntu agize ikibazo atahandi hana afise yitura soit ni muri diaspora no muri consul ko dusanzwe dufise na consula y'u Burundi i Dubai ibibazo rero byose bidushikiriye turagerageza kubikemura dufatikanije n'abandi barundi tubana ababa bo turi kumwe mu burongozi bwa diaspora dufashanyije kandi na konsila y'u Burundi muri ico gihugu hama ikindi naco nuko bahiriwe bahishije duheruka no kuja no mu nzego za diaspora internationale ndi muri comité de sage urumva bica bishika hose ntiyo kwijana bica bishika hose mu buryo bworoshe nibihe bibazo rero kudaguhura navyo abarundi bari Dubai ikibazo ca mbere abantu bahura naco no kutagira ama information ugasanga umuntu yisunze umuntu bavukana mwene wabo canke umuntu uzi canke uwo biganye akamuha long information akaza akorera kuri izo information yashise rero bigaca bimugora nko kubijanye n'ubuzi cyane cyane ugasanga umuntu yamubwiye tuzukora akazi mugabo ntaza akazi akariko
canke akamubwira ati nzogufasha kurondera akazi ashiseyo ntamuronke. Bene ivyo bintu rero nivyo bibazo bikunda kugaruka, usanga umuntu naho yoza ashikira mu kazi, ako kazi sakazi yamenye, ugasanga umuntu avuye nkino yari umuganga, bamubwiye ko azokora ahantu mu biro canke ahandi hameze neza, ugasanga ashitse ahantu bamujana kuba umuyaya, yoza n'imodoka canke kazi ko kubaka muri construction, ugasanga n'akazi karemereye atari gushobora, aroga agaca kamunanira, agaca avuga ko akazi kamunaniye. Mugabo ugaca usanga kumbura abo bantu nibo bari bamuriye n'itike yo kuva ino, bagaca bamwobrija kuyiriha, bagaca bamutegeka ko ariha iyo tike, bagaca bafata pasiporo yiyo. Ivyo nivyo bibazo vyinshi cyane bikunze kugaruka. Ibindi turahura abantu bagwarirayo bakaremba, hari n'abitaba Imana, bigasaba ko dukotiza dushira inguvu hamwe kugira ngo bishoboka abashobora gutaha ino tubatahana ino, ariko nk'abayisilamu bo biroroshe uca tubahamba hariya nyine, ariko si benshi tugeranije no mu bindi bihugu. Yego, Dubaï iri muri ville, abantu benshi bazi ko ari igihugu, Dubaï si igihugu. Dubaï ni ville, ni ville nibaza ko ku isi izwi nka ville nziza, bisigura ngo umuntu yumvise bagiye Dubaï yumva amenga agiye mu ijuru. Ariko nk'uko bivuze hari abajeyo bakahura n'ibibazo, bavuga ati none ni ya Dubaï numva ko irura kurusha ngira no kuzimu none nari kujamwe. Mugabo nk'uko bivuze hariho bagiye batanonsa information akwiye. Mwere reka tuve mu bahungu kura ko ngo ndatse ko bo bivyoroshe ko bigwanako, nimba ari bisaba inguvu ngira ngashobora kuja kuvuga ati kapambane ndondera amahera ndayarihe. Mugabo iyo bishikiye abakobwa canke abigeme biba bimeze gute? Ntihacava ngomwe bavuga ngo baca bakora uburaya ngo hari yanye, ugasanga sivyo tutari mutwaye, muga yisanze ariko akora akazogurisha umuntu atari vyo yari yiteze. Ku barundi kazi hariya baraciha agateka, nta barundi kazi twovuga ko bakora ku kazi k'uburaya ku buryo bweruye, ushobora kumusanga ahagaze kw'ibarabara cyangwa iki. Mugabo ku mukobwa urumva ko bigoye ko umuhungu ashobora kugenda akaryama n'ahantu naho boryama ari batanu bashashimatira hasi, nta kibazo kiba kirimo ku muhungu ko ari gustragoringa. Ubwo ku mukobwa urumva ko bisaba peut-être ko aronka ahandi hantu undi mukobwa ashobora nko kumuha indaro. Hari n'igihe twigeze kubatwara muri konsira, barama abakobwa nka batanu baramara igihe baryama muri biro kuri konsira, byanse babuze ahantu baryama. Urumva bikuye ku kazi daboro, bameze nk'abahunze kubera ku kazi batagashoboye, hama kandi amapasiporo yabo bayasizeyo. Birasaba ko tubanza kubasabira izo pasiporo zabo, ko tujya mu biganiro n'abo bantu banyene kubaha akazi, kuko mu bisanzwe baba bari mukuri. Abantu usanga barabarihiye amatike, barabarihiye amahera ya visa, babakoreye amaviza ya residence y'imyaka nk'ibiri, umuntu yakora indwi zibiri bigaca bigorana. Hakaba ari umugona n'ahandi usanga hariho nabo baba barenganije, ugasanga nyene hari ivyo bumvikanye si byo bariko baramukorera. Ni ibibazo rero bigenda bitandukanye, mugabo vyose bifise inzira imwe isano. Kuba umurundi arongoye abandi barundi ubikoze imyaka 10, muge ikibazo canje ni iki, mbega biroroshe birakorohera kurongora abarundi imyaka 10? Si ikintu coroshe, mugabo iyo usanzwe ufise uwo mutima bisanzwe bikurimwo nko gufasha, kumva ko twese ahantu ukora ngo uhembwe, nta yindi nyungu bironkamwo, uritanga ukitangira abandi ukabaserukira. Mugabo ni nabo baba baguhisemo kugira ngo baserukire. Baragutora? Baragutora, bagira amatora, bagatora uwo nyene biyumvamo. Ni ibintu rero bisaba kwitanga, bisaba gukoresha uburyo bw'iwawe. Umuntu akubwiye ko agize ikibazo, ugahagarika akazi wari urimwo, ugashira mu modoka ugakonsoma essence, ukajayo ukaraba. Hari n'ikibazo ushobora gukemura wenyene utarenze no kukimenyesha abandi, ukagikemura. Arico bisaba ko mukoranya komite y'abagize diaspora, arico bisaba ko mubwira abarundi bose canke muja mu buserukizi, bivana n'ikibazo kimwe cyose ko kiba kimeze. Urabivuze ko mudahembwa, bivana n'umutima wo gufasha. Numva rero numva shatse kumenya uwo mutima ukura hehe, ukumva ko ukwitangira abandi. Ntuhembwa, nimba hari ugize ikibazo ni gitoro ni gwawe, usiza akazi kaharigiye kaba gashushe nka mu masezo usanga afise ari nk'ubuzi bwinshi, nubwo kabiye bakora kuvuga ati barantongeye ko ndabaserukire kandi hari umuntu agize ikibazo. Uwo mutima uva kuki canke wavuye kuki? Watangiye kumva ko kumva wowe kwitangira abandi ryari? Ivyo nibaza ko biri mu barundi benshi, kuko niyo habaye ikibazo
urabona ko tufashanya twese iyo tuba turi nk'ubu harashobora no kuba ikibazo nk'ubu urabona nk'ubu ndi no mu karuhuko harashobora kuba n'ikibazo abandi bose atari naho ndi bagakorana bakagikemura tukavugana ku telefone mugabo harabamo kwitanga umwe wese ku rugero rutandukanye ivyo rero nibaza ko dusanzwe tubisini Dubaï gusa hari n'igihe vyama bishika tukaza no gufasha ino i Burundi ndibuka ko higeze kuba ikibazo c'umuzurira igatunguru turaza gufasha dufashikanije n'ubushikiranganje bwa solidarité hamwe na Croix Rouge turagarukira ku bantu bari bahuye n'ivyo bibazo hari igihe twigira kwegeranya impuzu abantu batacambara turaza turazitanga ku mafondation ngaha afasha abana b'imfuvyi hari n'ahandi haba ari social tuza gukina umupira twageze no gukina n'ikipe y'aho za mukuru w'igihugu nyakwigendera Petero Nkurunziza turava hariya tuje ari ikipe ikwiye turakina kandi mwirihe n'imbere yego tukakina n'andi ma ekipe yo ngaha hari zitwa za Kotoko ubwo rero ni ikintu gihuza abantu misi yose cyamari ciza yego mugabo nshaka kumenya wowe nka Keva ko nubwo uvuze ngo uri biri mu barundi bose mugabo si bose ari abarundi avuga ati jewe ikibazo cyawe nici wawe ntuminshiremwo naje ngaha gupambana n'ubuzima iri zuba ni hatari inzara niba wagize ikibazo genda wowe wimenye nabi wanyu mugabo wowe urumva ko ibintu ukora sinubikora abagenzi cyangwa abantu muza kuri udeje urumva userukira abarundi urongoye diaspora y'abarundi bari muri Dubai uwo mutima en tant que personne nk'umuntu wawukuye nibaza ko ari uko umuntu avuka mugora nanone sindabikora je nyene tubikorana n'abandi turafashanya n'abandi sindabikora je nyene mugabo je ku giti ciwanje mba numva bindimwo birangora kubona umuntu afise ikibazo hari cishoboye kumufasha ntukimufashe bien sûr hari n'abagutura ibibazo bikurengeye udashobora gutorera inyishu ariko akeshi burya abarundi bahuriye mu mahanga barakundana mahanga n'amahanga nuwo bitari bimurimwo uyu munsi ashobora kuba adafise ingorane ejo nawe akisanga ari bafise ingorane ico gihe rero yabonye hariho uwundi bafashije bikagenda neza canke hirya yaje agasanga n'umugenzi we nawe aragize ikibazo nawe nyene arabona yuko umenga atagiye mu bandi niwe aba yikumiriye nk'umuntu amaze imyaka myinshi mu mahanga uvuze ngo mu mahanga n'amahanga hari abantu benshi barundi bendaza bafise hafi kuja kuba hanze mugabo hari amarealite menshi batabwirwa wowe tubwire realite ya Dubai uvuga ati iyi inye nari kuryoherwa iyo nza Dubai barabimbwiye ibintu ngira byashaka ko byarakunyuzuye uvuga ati jewe iyo nza kuza barabimbwiye ntivyari kunyuza nari gushika ngira ngo niyakira canke niyentega canke nkora kora ko na genzi realite ya Dubai y'ahantu ngiye bo akenshi ngorane kunze kuba nkuru nuko abantu benshi baza nk'i Dubai no gwaruka hama Dubai ikibazo kunze kugorana n'ikintu c'amaviza kuko nta nationalite batanga nta buhungiro batanga no kuvuga haza abantu bari active baje gukora iyo umuntu aje gukora ugasanga umuntu umujene yacira ishure hagati canke ni hagiheza ishure iyo adafise ama information akwiye ugasanga ntari formé ni igihugu bavuga icongereza twino turi muri systeme francophone ugasanga umuntu nta rurimi na rumwazi kandi twakorehejeje amashure ugaca usanga rero biragoranye kugira naho yoronka akazi kugira communique nabo bantu bigasaba yuko imbere yuko aza ashaka kuza yabanza akagira basikose akamenya urwo rurimi bavuga icarabo ni icongereza akamenya n'imiburiburi akamenya ico congereza basic shobora gukomunika n'umuntu naho uvuga amavere batari konjige ntacu mugabo umuntu akumva akatahura nawe ngatani kibazo bafite cyo konjige ibintu byinshi bakuza kuba gutahura ne bakeneye gusa gutahura ico ni kimwe muri ibyo bibazo hama ikindi naco ugasanga umuntu araje nta mwuga numwe azi ko ashaka yoragura amafaranga bamubwiye gusa ko azoshika amafaranga atora amafaranga canke aje kubera yabonye mubanyi wiwe yagiye ari umujene yatasharagize mariage arubatse inzu araguze imodoka ati yo hariya n'umuvyeyi agaca musuguma toya nawe genda raba n'umwana wo kwa naka byarakunze mugabo ntamenye ko aje tegeza gukora bwabuzi no ngaha umuntu aba atakoze umenga yabusuzuguye mugo ugasanga kumbure hariya iyo gakoze umushahara wabisunuye gatoyi niko gashoboye kugutunga ako kazi ratamenyere gukora atari umuntu asanzwe yamenyere gukora
aho haca habamo ikibazo. Mu bisanzwe kugira usucceedinge mu mahanga bisaba ko usanga uri umukozi ngahe iwanyu cyangwa ufise n'umwete wo gukora kubera ko ibindi bihugu bari proactive bari active cyane numva baguma bariko barakora rero umva utwaye ubunebwe nakufaranjara ico nico kibazo hama urumva mu mahanga kandi habari mu mahanga nta tongo hafise nta mama wawe hari canke papa wawe niba unamufise n'inshuti ihari nayo nyene irikira hangayika kugira ibeho ku munsi hama kandi hari n'abantu baza ukamenga babigize ibanga ashatse kuzayo ugasanga yaba na twebwe aratuzi yaba na muri konsila canke n'abandi bantu bazinanye ntababwira ikintu na kimwe kubera ko wamuhama ko yambwiye tubigira ibanga akaza mu iryo banga nyene ugasanga yashitse mu ngwara ashitse no kuri aeroport nta umuntu aza kumutora akacashikira mu makondisiyo atari meza haca iminsi haciye nk'indwi zibiri akaba ariho yibuka ko hariho abantu azi kumva atanguye kubarondera ati ibintu bimeze uku nuku ariko en generale iyo baje abakozi barakora kandi barisumamo bakabaho nkuko n'abantu bose ngaha mu gisagara umuntu ashobora kuza avuye ruguru ashika i Bujumbura akicanganya akabaho agapambana akabazo rero k'amatsiko jewe giheruka mu Bushinwa anubise abantu bagira amakomantere ngo Dubai nta kazi kakiriyo nivyo canke sivyo ngo akazi ngo kari mu Bushinwa ngo nibo bapakira ngo abantu bose ubunye ngo baja kugura ibintu mu Bushinwa byarahindutse Jene baza ko abantu bihenze sinzi ngene babivuze bigira ngo biva ku muntu umwe ni nko hari n'abantu bavuga i Burundi yuko umenga ubuzima bwahagaze mu twe tuhari urabona ko ubuzima tubona ko ubuzima bumeze neza namwe muhaba mugakora kandi mukaronka mukoresheje amaboko yanyu rero Dubai ni igihugu nkuko ku Burundi bien sûr ni ville yo muri Emirats Arabes mugabo kiri organize sinumva ingene akazi kubura hari ubuzi bwinshi bivana uwo muntu ngira ngo na domaine yararimo canke ngira ngo yabibwiye n'ubugiye muri saison ngira ngo utaye gukora ko bazwa amasazo atabarimo akazi kenshi oya hose bama ariko barakora ivana n'ivyo uri kurakora dufatiye nk'ivyo kuvuga ngo abantu bose bari mu Bushinwa badandaza ibintu bikorerwa mu Bushinwa ubwo hari abantu badakoresha ibintu bikorerwa mu Bushinwa hari abantu bavuga ko ibintu biva mu Bushinwa biba atari karite imeze neza sauf batari ivyo urumva hakaba abantu avuga ati jewe niba ari nk'inzu nshatse gukoresha ikarata yo muri Espagne singura cyaba n'intebe canke igitanda kumva ati shaka iyo muri Italy n'ubundi avuga ati shaka icyo muri Amerika urumva rero bigenda bitandukanye bo avantage ya mbere hari Dubai nuko ushobora kuronka uwo mukusanyiko w'ivyo bintu vyose vyaba nivyo vy'abashinwa hariho barafisa ama mall yabo hariho nkitwa Dragon Mall badandaza ibintu by'Ubushinwa gusa nivyo bavyuzuye byo bijya byose ushobora gusanga igwanzu cyangwa hanze babisangaho nivyo badafise ubahaye barabikuzanira hamaro hantu umuntu atafise ubushobozi bwo kugira kontinere yose y'ivyo bintu matière imwe ugasanga yaguze utuntu two muri Espagne two mu Bushinwa two muri Turkey mu bisanzwe Dubai ni nka Carrefour y'isi okay Dubai niho ushobora kuronka ibintu biri vahiye bivuye mu bihugu bitandukanye mu Bushinwa naho ni made in China original from China anyways mu Bushinwa n'igihugu kiri active kijanga n'abarundi benshi twajanye na Bifesa agiye kugira concert hariya hari igihaje y'abaririmbyi kandi ntimugitumye abaririmbyi muri Dubai twama tubatumira nk'ubu mu mwaka uheze ntitwe tubona afishe yo mu Burundi yagiye kugira concert Dubai no muri uyu mwaka oya umwaka uheze yaraje Satubi Rego kuri independence nivyo umwaka nambwa sama iraheze nikora ko president ari mu Burundi cyane oya sico hama hariho nari ni Dubai wanashaka mugabo hama hari ingene twabitunganije hagihe usanga umunsi uburyo butari bwinshi mugabo abamizisi bamabaje haba abamizisi baheruka i Dubai n'ubundi n'abamizisi bari Dubai na Daramati mengani yarari yaba na Bifesa bamaze kuza kandi kuva kera na ndibuka ko hamya hari wundi muzisi wa kera mbega ninde yoya Jamal amaze kuza Kidumu ariko namwe mu bitanguye voice vya kera cyane oya ko ndibuka ko nka yoya Jamal twamutumye ko muri 2014 ariko mva muri imyaka niho haje benshi bikurikiranya
bazi baragira ama concert yego bivana nabo nyene na disponibilité yabo kurumva Président Kevin yareka aho tumira umuntu wabwiye ati ndaguhaye ikiraga cha concert Dubaï bivana na disponibilité yabo bikavana muri uwo mwanya nabo babaraba babashaka aba bariko barakora cyane gose canke aba bafite abafans benshi mwaka gace yego hariho rero hari gihe abantu bagira ama commentaire negatif ku bantu ku rundi kazi baza Dubai bon jewe imana chimwe ntavyo numvise bako baravuga ko mugabo nkamona baravuze ngo agiye gukora ngo buraya Dubai moni afro urabizi ko ba Dubai urabizi ko ari yaba hari gihe nawe nyene bavuga ngo akora buraya Dubai iyo umvise bari ko baraharabika abarundi kazi baje mu gihugu usanzwe urongoye diaspora nk'umuntu aserukira abantu ko nibaza ko umuntu aramutse aza muri Dubai nawe nyene bari musi y'uburongozi bw'iwawe uhora vyakira gute mbega mugerageza ku dazi cleaning ayo mazina kumva na mazina azwi na mazina y'abarundi kazi bafite amazina mu Burundi rero kuvuga ngo bavuye mu bagiye kugira uburaya Dubai agiye kwiryoherererwa agiye kugira ka vacances canke yajanye n'umukunzi navyo birashika ugatsumva ko baravuga ngo ngo bagiye Dubai nta kindi kintu bagiye gukora ngo bagiye gukora uburaya ni cyo bivuga je nibaza ko iyo ngendo dabura atari nziza mugabo hari ibintu udashobora gutakaza ku mwanya umuntu akuvuze ko ikintu atari cyo ntigica kibaco kubera ko uwo muntu akivuze yego mugabo iryo zina ry'indani zina rishobora gusupport umukobwa nico niko ndakubwira niho ndiko ndaja iyo umaze kuba umustar teza kugira abagukunda abagushigikiye abagusupportinga nabandi baguponda ivyo niko biri sinumva rero usanze hari gihe usanga hariho n'abantu bakritikana nyine cyubahiro mukuru w'igihugu canke na Président wa Amerika twari isi yose kandi bafise ku burenganzira we bunini ariko ntihagire icyo bagira wewe rero urabandanya ugakora ivyo hari nakihe abantu bari kwaguca intege urabandanya ugakora ivyo waruri kurakora kuko uburaya d'abord uburaya ni gute umuntu amenya gute ko umuntu yagiye gukora uburaya wagiye kumugurira cyangwa umusanze kwibarabara ariko arahagarika none karanda none ivyo bindi umuntu mwagiriza atavyo wabonye ahubwo uwo bavyagije bakwiye kwitwarira abo babivuza ko nibaza ko hari amategeko abihana ikibazo rero mfise ni kubera iki bavuga Dubai kubera iki ubugiye mu kindi gihugu batabivuga mugabo ubugiye Dubai bavuga ngo bagiye gukora uburaya nikora ko bafise iyo notoire canke iyo reputation yo kungira ngo haja bakora uburaya canke biri mu mitwe y'abantu bibaza ko Dubai abantu bagiye gukora uburaya ni ibintu bishizemo cyane ko abarabu bafise amahera ngira ngo bayatanga guca nk'inyoni mugo hari umuntu ashaka kuza Dubai akagenda agaruka atarabonana n'umwarabu bahuriye nko muri aeroport gusa kuko majorité y'abantu bahura muri circulation akenshi usanga ari Pakistan usanga ari Abahindi nabo baje kurondera ubuzima abantu muri Bangladesh bose turiko turahangayika cyo kimwe umva rero ico gihe umuntu ataraje atabizi arashobora kubibona kuko twese tutarajeho kera batubwira ngo uguze imodoka baca kongeza iyindi bonus aho zoyituma umva rero iyo babonye nk'umuntu agiyeyo aba ariko arakora ariko aradandaza ateye cyangwa akamura ahantu heza barashobora kuvuga ati none mbega iyo hoteli n'indi yayimurihiye ashobora kuba yagiye gufungurayo akifotoza atariho yashikiye mugabo umuntu adahari muri commentaire ntushobora kuzibira umuntu kugira commentaire ico yifuza igikuru we no kuguma muri positif mu buzima bwawe n'ivyo urimo je nibaza ko hariho nk'abantu bibaza ko abarundi kazi badafise ubuzi buri stable bakora muri Dubai mbega nkuko twe tuzi abenshi barabizi ko abarundi abahungu canke abagabo usanga bakora nyene ubwo buzi bwo kugira ama shipping canke bakora byo gufasha abarundi bagiye kugura ibintu mugabo mbega no buhe buzi nyamukuru bukora abarundi kazi vuga ati je ndazi iyi domaine kuranga abarundi kazi namba ari guserva namba ari gukora kuri case ntavyonzi kugira ngo ndazi kugira ngo n'abantu bafise amatete yo kuta murundi kazi yokora Dubai koresha amako yiwe akashaka kuronka amahera akwiye mu kazi kiwiwe bumve ko bishoboka abarundi bari mu kategori menshi ni nkuko navuze haba no ngaha mu gihugu abarundi kazi nabo nyine mu kategori menshi umwe wese ivana ubumenyi bwiwe nico ashoboye n'abagenda bafise imitahe yabo bagakora business zabo hari usanga akora muri salon de coiffure y'abagore hari usanga akora muri magasin dandaza nk'ama accessoires y'imiduga ubundi ugasanga akora ahantu badandaza imiduga umva abandi bakora ku mahoteli akomakome nk'ama 5 étoiles ubundi ugasanga ari sales muri mall ubundi akora muri restaurant hakaba n'abakora n'ubuzi bwo mu nzu kuvuga rero umva hakaba n'abandi nakubwiye ko hari n'abarundi kazi bakora taxi
taxi ya leta abarundi za kazi taxi usanga kuri aeroport wow birateze umva rero bari mu kategori yose nta ntiho ushobora kubaronderera mu ruhande rumwe umuntu yibaza ko abarundi kazi bakora uburaya Dubai afise mu mutwe honze cyane ko nibaza ko nibaza ko nari no kubibona nanje gina naho ntatembereye cyane nari kuvuga ati yo turambaye bara turago mugabo murundi kazi arashobora kwibesha mu gihugu cyose abarimwo kandi kindi naco nuko abantu batara ko Dubai ni guca kuryoherwa murashobora kuvuga ati je ngira mbi kuduhera nakoreye kugira ngo nze ngende kujya show ntembere Dubai ni fotoze atari uko janye n'umugabo nako abantu babaza ko bidashoboka nukuri baba bihenze cyane gose kubera Dubai ni igihugu kimwe ama opportunity menshi urashobora no kugenda nk'umuntu afise nk'ibintu byinshi abona avyihuta biza kuza ku ndege agahora nk'amahera ari kubirihira agasanga ni menshi akavuga ati reka ndakurihira itike zozo mpajije amivuga gusa mu ndege ubwo rero mubonye waheruka atari karadandaza ucubona umenga n'ibindi bintu vyamujanye ariko ivyo vyose ni ibintu bishoboka umuntu ashobora kugenda agiye atwaye amahera kurangura zijya bagage azana mu ntoke gusa mu ndege kandi akunguka murasikia business ubwo rero umuntu yagiye muri iyo kote agiye muri kote negatif abari kari yihenda kuko nk'ico kibazo uburaya bubera hehe bubera mu nzu n'umuntu yinjira mu nzu gute mu cumba cy'umuntu kubiraba akamenya ko n'uwo muntu yarihishije bamurisha amahera bamurisha ngahe kereka ari ahantu baca ibihugu n'ivyo bimwe bimwe hari abantu bakora uburaya uciye kwibara ukamubona tujya ni igihugu kanaka ujya n'igihugu kanaka mugabo je iyo myaka maze je nta murundi ndasanga kwibarabara vraiment murundi kazi ndasanga kwibarabara atinze okay rero nk'umuntu arongoye diaspora y'abarundi muri Dubai ngo tubwira ikintu ko Dubai hari ni nk'umusho nk'abantu ubwoko bwose bwinshi abanyarwanda abakongomani abasenegale abarabu nk'uko bivuze ni bihe bintu uvuga ati jewe ndi proud ku barundi barihariye kuri kino kintu canke ni ikintu bafise abandi bantu bava mu bindi bihugu badafise ciza kigutera fierté kuba ari bo bantu urongoye ikintu cya mbere nuko bafise discipline muri Dubai hari nivyo nta nyambe buragahonzi dahizwe mugabo ugiye en general naho hoja kubaza muri police bakubwira ko ikibazo c'abarundi ari amaviza gusa abamaviza herana ntibasohoke bakaje overstay cyangwa kumva yagize accident n'imodoka peut-être adafise permis bigarukira muri ivyo ariko hari izindi national tusanga bari mu criminel bari mu vy'amadrogue bari mu bisumva ngo yanga kubisa umuntu akumwica hariho n'ibihugu bimwe bimwe ngo yishe umuntu nahatari byinshi kubera Dubai ni igihugu umutekano bawuhaye ikibanza ca mbere igihugu ushobora gutembera ufise n'umuriyoni w'amadolari mu ntoke ntiwicure ko hari umuntu havaho gupapura urumva rero ngaho abarundi ngaho novuga ko nta kintu kiremereye cyane gose nivyo hariho udukesi duto usanga hariho nk'umuntu batumye ibintu kanaka amahera bakamurukira amahera ugasanga ntiyabiguze ivyo vyama vyase navyo nyene mu bibazo bama batuzanira tukagerageza kubumvikanisha kenshi 90% nico kibazo baragikemura amiable kikava mu nzira 90%. Yego mbega hoba hariho umurundi yobara kwituye ukamuburira umwanya kora kurumva nawe urafise ubuzima hariya ukurarondera ugasanga birashitse aragize ikibazo mugabo bigaca bihurira na wewe uri mu bintu byinshi ntibishoye gukunda ko mukemurira ico kibazo birashika mugabo si kenshi cyane kuko niyo udafise umwanya uramudirectinga iyindi nzira ashobora gucamo cyangwa ukamubwira ubundi munsi ufise umwanya canke hakaba abandi muri kumwe muri komite cyangwa ukamurungika muri konsila ukavugana nabo ukabwira ati umuntu afise ikibazo kinini siho ndi uraraba mumufashe muri iyi nzira nini kandi tukorabora neza nabo baraheza bakabikora bagatunga neza abarundi Dubai hariho ambassade y'abarundi ari konsila muca mukorabora na konsila hamwe na diaspora burundaise iri muri Dubai yego ni ku bantu rero bifuza kuja kurondera ubuzima Dubai ko ndazi barahari bakora kino kiganiro bavuga ati jewe ndifuza kuja Dubai mugabo sinzi ngene no bigenza sinzi ukuntu noshikayo ni ndazi ni kiye kintu wabwira bega babigenza gute canke ndayahe ma opportunité gira ngo uyu munsi ari ala yune bavuga ati
haruzuye mugabo ugiye kurondera ngaha anyu urashobora kuronka ubuzima nk'uko wari bw'ugiye kurondera. Icambere nuko bikuramo akantu kubonebwe kumva umuntu ariko akubwira ngo ndondera ngo akazi. Kurondera akazi ubwavyo nakazi. Urumva ntushobora gufata umunsi ngo ugiye ngo kurondera akazi umuntu we nawe ucubaho gute. Ubu uri kurakora iki? Bisaba ko umuntu aza agashikaho. Nta muntu ashikeho hariho umwuga ari wose azi muri domaine iyo ari yo yose ngo abura akazi. Ni igihugu bama bariko barubaka. Igihugu bama bariko hari ubuzi bwinshi butandukanye. Kireki yaje ashaka kurera amaboko canka kunda ambiance kuko ukunda ambiance amahera aragenda ku buryo bwihuse. Hari ambiance z'ubwoko bwose. Ako Kevin Dubaï ibigeragezo ni vyinshi. Ico gihe rero urumva yo udashoboye nutwo duke wakoreye gushobora kutwekonomiza haragihe bigorana visa igahera ntushobora kurenovera visa ariko mu bisanzwe iyo uronse akazi baca baguha bonyene employment visa ni visa imara imyaka 2 uri umukozi wabo hari n'abemera akemera bakamuha iyo visa ayironka agace hagarika akazi ivyo navyo si vyiza kuko iyo visa nabo nyene bayigura amahera ariko ubundi twosaba ko abantu n'imiburiburi basic amenya ururimi bukebuke ashobora gukomunika ashaka kuza gukora mu mahanga hariho hose. Icya kabiri akarondera ama information akwiye bibagoye barashobora no kutubaza twebwe canke bakabaza no muri konsila amakuru bakeneye kumenya yo ngaha hantu bakaza afise amakuru akwiye hanyuma akaza yiteguriye ko aje gukora n'inguvu n'umwete apana kwibaza ngo amahera ngo akoka amavuye hejuru kuko hari ubuzi bwose no gupakira imizigo birabaho kandi umuntu akaronka amahera akabaho. Ahise manyaje nigeze kumva y'umuntu sinibuko ari iwe yavuze ko yagiye hanze acakora akazi ko gupakira imizigo maze ko ari Canada sinza hariho hanyuma aribuka kera ngene yaho urabona bagiye abantu bapakira imizigo muri aje kumva umenga nakazi gasuzuguritse nakazi watokora mugageze mu mahanga asanga niko kazi kamutunze niko kazi kamwubakiye agarutse no muri Asiatique bame no mu Burundi yashikiye muri Asiatique aja gushimira bari abantu bakora akazi ko gupakira arabasura avuga ati mukora akazi kari noble bara kurumva umahanga ni yamwuguru amaso arabona ko gakakazi kumbera akazi kazima donc bisigura ngo nkuko heje kubivuga nibatwa bohera ngaha mundi gukora kurumva batabihereye ngaha kuja kuvyigira amahanga uzobimenya bamaze kuruha bamaze kusonza inzara abandi baba bamaze kugusiga. Mbega umurundi aramutse aje Dubai biroroshe ko ashobora kubaronka kurumva ko après tout n'amahanga kandi n'igihugu kiringo abantu benshi cyane biroroshe ko bashobora kubaronka kugira ngo bashobore kuba nko kwivuze mushobore kumudirecting ati ushoboye iki wokora akazi akahe hama mugashobora kumubwira ati genda urondere ngaha no ngaha. Kuko nk'ubu n'ubu ndino ha abantu zamo n'abandondeye ntazi ni ngene baronse nimero kuvuga biroroshe gose kuko bo bajije wese kuwo mwanya tumaze umva bafite nimero zacu n'uwo mugoye ugatiraba umuntu kanaka arashobora kuguha amakuru yo gufasha mugabo bien sûr hana bakurondera ngo bafashishe uburyo bw'amafaranga ayo mafaranga ntayaba hari nta budget dufise namwe deja muri sopa nico gusa niyo difference hari mugabo haba n'uburyo bw'amahera hagi usanga umuntu afise ikibazo ushoboye gukemura ivyo biba vyoroshe ari ikibazo gitoyi sinzi umuntu yigeze gutera inkuru ngo yagiye gusaba mu isengero Imana we yagiye afise ibibazo byinshi by'imizigo yiwe muri port ataronka amahera yo kudedwana cyasanga umuntu ariko arasaba Imana ayibwira ko anyotewe ati Imana je no kuri ndanyotewe umuhogo imeze nabi umuntu agati tora 2,000 genda wigurire icumwa hari yasohoka ntusubaza Imana ndayisabira ibintu biri seri iyo nimure niyo nzira rero hari ikibazo usanga ari ikibazo cyoroshe ushobora gukemura utarinze kubwira abantu ikindi bisaba gukoranya abantu kumva ko ari ikibazo kiremereye nundi nawe usanga ari ikibazo cyo personnel agomba guhangana naco wenyene nta madanje bahura nabo nayo abarundi dazi ko hari gihe twumva ngo barabo hari gihe baba bari aggressive nta Burundi ari abagresse n'abarabo ngo ahohotegwe ku magara yiwe oya Dubai vraiment kintu kijanye n'umutekano nibaza ko baruta no mu bihugu bikomakomeye vya rutura nka za Amerika n'ahandi baza kwisonga mu bihugu bifite umutekano kwiye kandi leta irakurikiza amategeko nivyo urashobora gusanga umukoresha
si n'umwarabu kuko abenshi nakubwiye ko abenshi ukunze gusanga n'abahindi no muri Bangladesh no muri Pakistan abarabu baho uja en contact nabo n'abantu b'abanyamahoro n'umuntu ata bama bariko barafasha turamaze kugira n'abarundi bagwara bakaja mu bitaro bakavugwa ku mahera menshi udashobora kuruga umuntu amaze kugera mu bihumbi 30 vy'amadolari ariko hakaci hari abarabu baza akaca agenda karihira nk'abantu 10 bose bari mu bitaro bafise yajya amafacture manini bari barabuze ingene bariha umwana uvuga ko ari abanyamahoro vraiment sindumva umuntu yagiranye ikibazo mu Arabu wi Dubaï ariko ni kura nyene bafise amahera isi yabo ni iwabo nyene barafise n'akantu ko kwicisha bugufi kuko urashobora gusanga umuntu ugasangana n'umutegetsi kurya kuntu biyambarira amakanzu ntunabimenye ko ari umutegetsi imodoka zabo zisa n'iz'abandi bose umunyagihugu ari wese nawe usavye ideni muri banki ashobora guha imodoka nk'ijya witwa ko ari umutegetsi tukunze kwita z'abategetsi no iyo babona ushobora gukora ukayishura umva nko mwibarabara abantu bose bari mu miduga isa nshobora ngo ujya ngo n'umutegetsi wari imodoka nziza ngo ujya ngo si umutegetsi wari imodoka isanzwe hari usanga ujya yavuze ngo si umutegetsi ni wari umutegetsi kandi ari imodoka isanzwe ariko ugasanga ari karicisha bugufi mwibarabara ntari karashaka nta muntu arenganya wavuze ku kibazo ca visa bimeze gute visa ni baba bagenda bafise visa za 3 mois hama bisaba ko uyihonouveresha chaque 3 mois cyane harabaho visa z'amezi abiri haba hatangura visa y'ukwezi iyo abantu baza kurangura ijya nawe baje kigihuza hanyuma nyuma haca kurikira visa y'amezi abiri nyuma visa y'amezi abiri ugiye muri residence zo employment abakozi bakora ahantu babaha visa y'imyaka 2 ugasanga haro n'aba investisseurs ufite societe babaha visa y'imyaka 3 hama hariho ubu barashizeho n'indi kategori itararonka abantu benshi bita golden visa golden visa baziha aba engineer aba docteur cyangwa abantu bashobora kwinvestisa amahera menshi mu guhera kuri 2 million kuduga kuvuga rero abantu benshi baje kurondera akazi bazana visa y'amezi abiri hama amezi abiri aheza atararonka akazi arashobora kurenovera agiye mu bijya bihugu biri hafi nka Qatar, Oman, Bahrain akagiha indege imutwara igacimugarukana umunsi nyene mana ni birefu ubwo biba bisaba uburyo ibyo byose nico gituma iyo umuntu ashitse deje urumva nka radio murumva utaronsa akazi saba kurondera amahera kandi kuja kurenovera visa cyangwa ugataha ugasubira ukagaruka kwipanga nagira dolari ni bibazo niko birumvisha nibaza ko ikintu wa conseil umuntu nuko amezi abiri ni misi mike cyane ni misi mike bisigura ko ifa kuva mu Burundi wamaze kwipanga neza ndahaze ko nje ndiko ndavyumva wamaze kumenya ati jewe umutwe ndaboro ngiye gukora kuko dewe maze kankubita ntararonka akazi mba oblige urahomba mu bisanzwe hariho n'ikindi kibazo kandi gikunze kuba ku bantu bava i Burundi barashika ugasanga ashitse n'umunebwe wo kurondera akazi agacanga abantu bamurondera akazi bagaca oya hariho n'abaca babikora mugagaca mujya komisiyo turampa amahera kanaka ndakurondera akazi cyane hari akazi karahanaha banzurihe niba amadolari $300 kugira tukurangira ahantu hari akazi rimwe na rimwe hari gero umuntu yaduka kubera nawe kumbure yishomerereye canke yabuze ataca ari karakora akagatiba hari akazi muzana amahera bamuha amahera ugasanga akazi ntagahari izo nizo manza nazo nyene nyinshi dukunze guhura nazo abantu rero nuko bokwiga kwirondera akazi uje umuntu aguha ama information akwiye ukazufisa uza makuru yaho hantu urakoresha ama CV niba ugiye gusaba akazi muri magaze ntuza gutwara CV y'ubu docteur twara akazi kuje kuba sales ugatwara CV kuje kuba sales ugiye niba ufise kandi kazi professionnel uri umuganga uragenda wenyene ukarondera internet iroroshe hariya kandi iranyaruka kandi ntizimvye gose umuntu arashobora kuvuga ati n'ahantu utazi ukagenda ukoresheje map igufata metro ukameturutse metro ukira kwiki gituri kiniki cyangwa ufata bisi nimero nini ikagushikana hana cyangwa ufise ubushobozi ugafata taxi cyane hari umuntu w'umuryango w'inshuti w'abantu ntijya zose umwanya ntwara hana mugabo icambere nuko wishiramo ko uje kurondera akazi wewe nyene umuntu cyagufasha nayo makuru no kukudirectinga ukazunguruka nkuko uvuga ati muri ville
uteza kuca ko uciye kuri Avenue de la Mission ugaca kwajya amaduka yose nta mukozi mukeneye oya canke muramukeneye tora CV ni muramukeneye haba ko ama adresse yawe telefone hariko email hama bakagukontakta ivyo rero udashoboye kuvyikorera urumva nta wundi muntu yobigukorera kandi iyo uzungurutse ushobora kumara ayo mezi abiri uriko urazunguruka naho mara ukwezi uriko urazunguruka udepoza ahantu amaseve hatandukanye ngo ahere bataragutuma kandi akenshi bararonka akazi baba bakeneye abakozi deja nabo nyene kibi kiza kuba niyo umuntu agize umunebwe akaguma aryamye akaguma ari ku telefone gusa chatinga hama hagera yuko vizihera kabera acatangura kwiruka kurondera akazi cyangwa akaguma yumva umenga abantu bamurondera ku kazi yemere kubaho orka mahera deja ya konsomye muri transport uri kurirondera akazi yonyene hari ibindi bintu wunguka hari ibindi bintu genda ubona hari abandi bantu mugenda muhura bavuye mu bihugu bitandukanye kuko haba hariho iryo higanwa n'abandi bavuye mu bihugu vyakoreye muri système anglophone bavuye mu bihugu bivuga icyarabu aho bose muhurira muri marché du travail umva utegereza kwerekana nawe ukerebutse kugira nako kazi karonke mugabo hama hariho ubuzi bwinshi butandukanye bisaba ko abantu gusa bitegura ivyo bintu byose izo ntambanyiza zimwe hagati ikintu gihambaye ni visa kuko umaze kuri overstay nta nundi asubira kuguha akazi biteye n'ubwoba umwene washaka kuyira gutwara polisi igufashe baragufunga kwezi canke amezi 2 canke 3 ko cuvayo utaha cuvayo utaha kandi bagufotora n'ijisho ku buryo utazosubira ikindi abantu no kwiga kandi discipline nko kugendesha imodoka wanyoye inzoga nikosa bahanira cyane gusa guca amande hafi ya $5000 canke kuviola feu rouge nayo makosa komakomeye ivyo navyo iwacu no kumenga abantu babifata nk'ibintu bisanzwe yanyoye agacupa ashobora kugendesha imodoka ariko hariya mu byo bihugu by'abandi wanyoye agacupa watwaye imodoka bisaba uyisigeyo ufate taxi utahe cyangwa ujyane n'umuntu atanywa muteramane aze gutaha kugendesha kwiga gukurikiza gusa amategeko byangwa ndababwira ko mu Burundi usanga kura kwiye nkuko yabivuze Kevin ugende uvuga ati jewe ubu rero ngiye gupambana ngiye kubira kayashu kubya bihugu nasana atari ruzo kwanika kweri yashu nabiriye mu Bushinwa naciye mvayo nubasha umuntu wese marumva ngo akora mu Bushinwa cyangwa ngo arangora mu Bushinwa Dubaï sinarusha cyane ngende ko rangiye hadashushe mugaha yanagiye hashushe cyane ni struggle donc bisaba mu mutwe ndawasetinze kugiye kuruha tagiye kujya show tagiye gusenga Dubaï bavuga ngo bashobora muri ngo akagenda katagutse nekamenye yo bweze wowe imyaka umaze Dubaï nibihe bintu bavuga wize canke vyakwigishije utari kumenya itaza kuva mu Burundi icambere no kumenya ko abantu bashobora kubana neza mu mahoro atacu bahuriye ko mugatana ico bapfa ikintu gihamba ko hari nationalité d'ici yose urashobora kuri mwibarabara kumva umuntu ngena prononce igifaransa avuga tujya no mu Ivoirien tujya no mu Senegal no muri Mali ugasanga ubundi aho tubona umukongomani uba tubona umunyarwanda canke no mu Burundi kumva umuntu ngena akavuga icyongereza tujya no mu Nigeria tujya no mu Ghana ubu mu Tanzania so abo bantu bose ugashira ko n'ibihugu by'abazungu ahurira n'abazungu rero ni benshi cyane gose bose ugasanga murahura nta numwe ajya ugwara uwundi nta numwe arenganya uwundi ibintu byose biri ku murongo ibaza iyo discipline rero kwiga gukurikiza amategeko nta vya bindi byo kuvuga ngo ngo akantu n'akantu gato nta numwe akwiruka ko nta abapolisi babo nta ninko bagendana abapolisi babo ntusanga bahagaze mu ibarabara ngo bariko ngo bahagarika imiduga ba control oya mugabo iyo baramutse bagira umukwabo bagufatanya ikosa urari hane iminsi batagufashe baca amande y'amahera menshi ikosa ry'amahera make n'amadolari 30 ni parking iyo utashoboye kurenovera itike yawe yaheze ya parking ntushire kwiyindi hama amande araduga gushika ku bihumbi 5 by'amadolari umva no kuvuga udafise discipline hafise n'abarundi benshi imiduga bayihevye ugasanga baguciye ikosa rirengeye valere niyo modoka cyangwa ugasanga amande wagiye ko amande yari ha ku mwaka akenshi iyo hageze kuri renovera documents z'imodoka zimara umwaka iyo ro haciye umwaka wose wagumye ukora amakosa wasanga amande bagucarengeye valere iyo modoka imodoka akanduka kayiheba mugona hayiheba
abagiye kuri blacklist nta kintu na kimwe azorondera muri leta kijanye n'imodoka atabanje kuriha yamande naho imodoka baba bayitwaye. Ubwo rero mu bintu cambere nize ni discipline indero kugira indero no kumenya kubana n'abantu no kubaha amategeko. No gamba undi rero urabigendera cyane gose ucubibandanya cyane gose ndagerageza nubwo urumva kubera hari usanga nko kuri feruje uhagaze wenyine ukabona abandi bagumye baguca ko bagenda nibiki ndezanga uri kuri urabahidikira ugati nanje reka ngende nta kundi ko amategeko ngangira nayo kugenda cyangwa kujya usanga umuntu angejeje kunywa amazi agacupa gaca gaterera hasi ni ibintu bitabaho baguca amande menshi byo bigize ivyo rero usanga byaramaze kuba mu muco no ngahano ushobora kubigira unyoye amazi agacupa ugata mu modoka hama washika iyo bayoza ukabikuramo ukabitaho mugomba kubita canke muhira. Sha turize ninagaruka Dubaï nzozantukana namaze kumenya akarere kose sinzi ko ari ikintu noba woshobora wifuza kubwira abarundi si utabarundi bari Dubaï imbere ko duheze ikiganiro kurumva no mu gusubirayo ni wasubirayo gende bahabaha ka message ko si bose mushaka kuba mubonana canke ngo bagira amahirwe kukubona mugabo ndazi nimba hariho nka message basigira kabasigira nk'ubarongoye bo icambere nuko bokora baronka bagakora kandi bibuka igihugu cyabo cyabavyaye cyabibarutse burya iyo hari no bibaza ngo ntaco yafashije mugabo iyo urungikiye amadolari 50 canke ijana umuryango wiwawe ubuterereye cyane mu iterambere ry'igihugu kuko ujya mu ntungikiye amadolari 50 bari mama wawe bari umuvyeyi wawe araheza akagenda akayavunjisha devise yaginjiye mu gihugu ahama akagenda akagura umunyu akagura ikibiriti akariha umukozi ari karamurimira mu murima ufise imodoka haja kunywesha igitoro ku station urumva ivyo byose bari kwateza imbere igihugu nuko bama bibuka ko aho turi ari mu mahanga atari wacu ntibishinge kuryoherwa cyane gose ngo bibagire kwinvestisa mu gihugu iwabo kuko mu gusaza twese tugarukira hariya nta nationalite batanga teza kuba turi ngaho urumva rero udafise ico warondeye canke ico waziganyije yugarutse ubuzima buca bukugora kugira ngo ushobore kwiyenteka hama abadukeneye nabo barashobora kuturonka mu buryo bworoshe barabizi uwo babajije wese turi accessible nta muntu umwe atwitura ngo nitumwumvirize. Kevin ndagushimire ndabashimira ko mwatwitavye hamashimire abantu bose baravye kino kiganiro surtout nibaza ko cagiriye akamaro gose umurundi ashifuza kuja Dubai kuba bifuza Dubai iracariho abashaka kuja baracahari mugabo at least ubunye muzojayo mwamaze kumenya ibintu vy'ibanza nk'ibitangura mwomenya kugira ntimuze muhure n'ibibazo hariya ko nibaza ko uhuye n'ikibazo hariya abaca baronka akazi kenshi kabagora ubuzi buca buhagarara nawe urahungabana muri wewe umuryango wawe kurungitse urahungabana bisigura ngo ni vyiza ko ujayo hariho igihugu cyose uzoyifuza kuja mugiye gukora surtout ifo kujayo waronse information akwiye hanyuma tubifurize amahigwe abariyo ko raronda mandere muronko ko yabivuze hanyuma ko yabivuze muze murarungikira imiryango mugabo munayigisha gukora mubaha ko kuvyo mwize mu mahanga muzamura mubabwira petitsora ati genda ukore ngaha ibintu biragoye rondera duke kugira basi ni wazino uzoza uramaze kumenyera gukora. Reka ndabashimire rero tuzosubira mu kiganiro kitari iki naho ubutaha bye bye.